inamahoro warasohoye itangazo kwa 25 Ruhuma uwu mwaka uvuga ingene ubabajwe n'ihonyangwa ry'ubutungane mu rubanza rwa Floriane Irangabiye, umukenyezi w'umumenyeshamakuru. Umuhabari inamahoro urababajwe cane n'ingingo yafashwe na sentare gasamburamanza y'u Burundi ishinga ko iyunguruza ry'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye ryo kwigenekerezo rya 13 Ruhuma umwaka wa 2024 ryerekeye urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Mukaza kw'itariki 2/0 umwaka wa 2023 rukemezwa na sentare nkuru isubiramwo y'i Bujumbura kw'itariki 2 Rusama umwaka wa 2023 rumucira igihano co gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi angana n'umuriyoni umwe. Waragaragaje ingene ubutungane bw'u Burundi butigenga. Umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico kikaba icitwazo kitagira ifatiro n'ivyemezo, ariko kikaba arico citwazo mbere cama gikoreshwa mu gukurikirana no guhohotera uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ubu. Iyo ngingo igayitse ituma abantu batakaza icizere mu vy'indongozi z'u Burundi ziyemeje vyerekeye gukomeza no gushira imbere ubutungane kuri bose. Ku bwatwebwe bayinamahoro biragaragara neza ko igisata c'ubutungane catewe igitsure mu rubanza rwaciriwe umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye kugira ngo butere ubwoba abaharanira agateka ka zina muntu, abamenyeshamakuru hamwe n'uwo wese yoba afise agatima ko gushira ahabona intwaro y'agacinyizo, ukurya ibiturire no guhohotera agateka ka zina muntu vyiganje mu Burundi. Nta cemezo na kimwe gifadika cigeze cerekanwa mw'ikurikiranwa ry'urubanza rwa Floriane Irangabiye, ari naco gituma yarakwiye kurekurwa n'ingoga atanikisabwe yaba ubutungane bw'u Burundi bwigenga. Nta kintu na kimwe gituma akurikiranwa akongera akaborezwa igufa nk'uko tubibona atari umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Kuva Uburundi bugiye mu kaga mu mwaka wa 2015 birateye agahinda kubona ingene abamenyesha amakuru, abahanira agateka ka zina muntu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bose bahagararira ukuri, umutekano, amategeko n'uburenganzira bwa kiremwa muntu bagirirwa iterabwoba n'itotezwa bitagira izina n'ayandi mabi menshi cane aho nyanga agateka ka zina muntu bimwe birenze urugero. Ikibabaje kuruta vyose nuko ivyo vyose biba abari bajejwe guhagararira amahoro n'umutekano w'abanyagihugu bose barorera. Igihe rero kirageze ko abatwara Uburundi uhereye ku rwego rwo hejuru bo kwikubita agashi bagakoresha ubushobozi bwose bafise bakarandurana n'imizi ico kiza ciziziye igihugu catwibarutse. Turakeje cane umupfasoni Floriane Irangabiye ku rukundo n'ubwitange yagaragaje kugira igihugu camwibarutse kigire kazoza keza. Turamushimira cane ku biganiro vyinshi yagirishije kugira bifasha abarundi kwiyumvira vyimbitse ngo barondere icofasha Uburundi kuba uko twese tuvyifuza. Ni igikorwa c'umunyagihugu wese w'umutima. None rero Floriane, ntucike intege. Igihe utari hafi aho musangiye umwuga na bene wanyu bose twaragumye ku kivi. Turakwemereye ko twese hamwe dufise ishaka ryo kubogora Uburundi. Wahisemwo kuva mu gacerere no gukoresha umwuga wawe mu kurondera amahoro, umutekano, intwari ibereye
no gushyira imbere ubwigenge mu gihugu c'amavukiro. Uno munsi abayobozi b'u Burundi bagushize mu mugwi w'abansi b'igihugu, wagirizwa gusa ko wateguye ibiganiro vyo gufasha gutora inzira zofasha gusubiza Uburundi mu nzira y'amahoro n'iterambere rirama. Ico kimuri tuzokigumiza caka. Umuhari n'amahoro ufatiyeho aka kanya ngo wiyamirize wivuye inyuma urwo rubanza rwaciwe na sentare gasamburamanza runyuranye n'amategeko atanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro kandi rugatera iceyi izina ry'Uburundi mu makungu. Turasabye dushimitse ko abarongoye Uburundi bokora uko bashobora kugira bahagarike amaboko imugongo inzego z'ubutungane, bahagarike ikubagurwa ry'abamenyesha amakuru, abahanira agateka ka zina muntu n'abatavuga rumwe na leta, bongere kandi barekure Florian Irangabiye atakirinze gusabwa kuko ipfungwa ryiwe ari akarenganyo.